hari ikintu rero nagira mbaze numvise kiguciye mu kanwa cavuga ati iki kintu ngira ndakibaze. Hari kuntu Bibiliya ivuga unyibutse kwa kundi Bibiliya ivuga yuko turi utumana dutonya hamwe isigura ko yaduhaye ububasha bwo kurema. Tutari aba esclave nko mu Kinyarwanda bavuga ko tutari imbata, ntituri aba esclave, ntituri abantu bo gukorera abandi, ntituri abaja. Mu Kirundi nabaja, mu Kinyarwanda umenga bakoresha ururimi ntituri imbata. Rero nagomba usigurira ahantu ya ubuja niki. Ndabaramukije uri Madame Jo wa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Nkuko nababwiye nzokwama ndabaha amakuru y'aba diaspora, imibereho, ivyo bakora n'uburyo bateza imbere igihugu c'amavukiro. Izo nkuru nzokwama ndazibazanira. Ubuheruka naravugishije umukozi w'Imana abashoboye kumviriza ikiganiro twakoranye nabo, barabonye ko kitaheze, nticaheze kuko naranditse ngo a suivre kugira ngo tubandanye ibibazo bitandukanye. Nama ndababwira Madame Jo agiye mu ishengero, abakirisi bose batahana inyishu, ariko Madame Jo atahana ibibazo adashobora kubariza imbere y'umupastori. Niyo mpamvu nazanye ikiganiro kugira nzoze ndabaza abakozi b'Imana batandukanye ivyo bibazo, twumve ivyo bagona, twumve uko nabo bashobora kuvyishura. Ariko no musi ngarukanye umukozi w'Imana Albert, Mugabo Albert, kugira ngo atubandanyirize aho yaragejeje kuko ntiyashoboye kwishura vyose kubw'umwanya mutonya. Ndabaramukije Albert. Ego turabaramukije Madame Jo, turabaramukije n'abakunzi ba Imuhira Media aho bari hirya no hino ku isi bose. Ego ku bantu bashasha kumbure bazoshobora gukwirikirana kino kiganiro, Albert ninde? Albert ni Umurundi aba mu gihugu cy'u Burundi, akaba avuka mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari umukozi w'Imana, umuvugabutumwa mu ishengero Nayo Fellowship Church International Igitega, aha muri quartier Bwoga 1. Murakoze cyane Albert. None muri iryo shengero mwatubwiye ko muri abavuga butumwa, musanzwe mubwira ubutumwa abakirisu benshi, abantu benshi bataramenya Imana kugira bashobore kumenya Imana iyariyo. Ubuheruka waratwigishije ku bintu vyerekeye ibango. Ibango nukuvuga responsabilité Imana yaduhaye muri iyi si. Mu ncamake iyo responsabilité ni yahe uyitubwire mu minota mikenya kugira tubandanye ikiganiro abatashe kucumviriza basobanukirwe neza aho twari turi naho ugiye kubandanyiriza. Ego murakoze cyane Madame Jo, ngerageje kuvuga amajambo make. Ibango umuntu wese afise muri ino si, no kuvuga Imana yaduhaye devoir iyo ushobora kugira kingira ibyo yaremye byose, no gushobora kugira gutuma bigira ubuzima bwiza. Mu ijambo rimwe no kuvuga ati igikorwa cy'umuntu wese cyangwa ibanga ry'umuntu wese ni ugutuma umugambi w'Imana n'ubuzima ku byaremye byose muri ino si bifunctiona. Nuko amajambo make. None ni kubera iki umukozi w'Imana, kubera iki abantu benshi iyo babonye turiko turabungabunga ivyo bikorwa, ayo ma responsabilité Imana yatuhaye kubungabunga isi, benshi bigisha ijambo ry'Imana bakaca batubwira yuko turiko durakora ivyisi? Ivyo bisigura gute? Nariko ndavuga nti iyo umuntu wese yagerageje gukora ico Imana yamuremeye, hama abakozi b'Imana bamwe bakaca bavuga yuko uwo muntu yitwararitse ivyisi, baba bariko barihenda cane, kandi n'umukozi w'Imana yigisha nkuko aba ariko arazimiza abantu, kuko gusa kenshi nkunze kuvuga yuko afise ukutamenya kanaka. Bibiliya irabivuga neza yuko ngo abantu b'Imana barishwe no kutamenya. Rero nkuko nabivuze mu kiganiro giheze, sinja kure mu gitabo cy'Itanguriro umurongo wa kigabane ca mbere umurongo wa 26
haravuga ngo nuko imana yahejeje kurema uwo muntu imushyira mu itongo kugira ngo arizigame kandi aririme. Ni ukuvuga rero umunsi iyo uriko urasudira, iyo uriko urakora bya mekanike, iyo uriko urabaza, iyo uriko uravura abantu kwa muganga, iyo uriko uradandaza, uba uriko urazana bwa buzima imana yashatse ko bubaho ngaha mu isi. Iyo utabikoze uba uri mu cyaha. Nuko murakoze cyane, mukaba mwumvise ivyo yashoboye gusigura ubuheruka. None uno munsi utuzaniye iki muri bishasha? uno munsi bishasha ndabazaniye, ndashaka ko tuvugana ku bintu bibiri. Icya mbere turavugana ku cyo nokwita itaranto. Mu Kirundi bireke niko byanditse, ariko mu ndimi mvamahanga ni novuga ko ari nka tara. Kigira kabiri turaza kuvugana ku kintu c'amanu, kuko abakristo benshi barakunze kugira ko byihendako. Nivyo tuzagira kuvuganako. Reka rero ndakubaze ku italanto. Kenshi iyo bariko baratubwira yuko Imana yatubikije italanto, je cyane numva ko yambikije kuvuga ubutumwa, yambikije kuririmba mu ishengero, yambikije gusenga cyane, shintegezwa gusenga cyane, nkagira n'amaveye menshi kugira ngo ize amatalanto. Niko je ndabitahura, niko bakirisu benshi babitahura. None niko bimeze ga mukozi w'Imana? Uko siko bimeze. Mu byo mweje kugira kudondagura mutahura iyo mwumvise iki kintu c'itaranto, imwe n'ivyo ariko ibindi sivyo. Biragutse cyane gose, kuko kugira ngo ubuzima bubeho ngaha kunze kuri ino si, umuzungu yakoze izi telefone turiko turavuganirako nitara yahawe n'Imana ariyo yataranto. Ni ukuvuga ngo umufundi nawe yubaka aya mazu tubamwo, je nk'undi mu nzu yubatse neza, nawe ndazi kuri mu nzu yubatse neza, uwo yayubatse akoresheje tara Imana agize yamuhaye. Umuririmbyi aririmba, ba Arkeli, ba 50 Cent, bijya ni ingabire bahawe n'Imana, kandi ibyo byose Imana yabikoze kubw'ikiremwa muntu kugira ngo ubuzima bugende neza. Pastori yahawe kugira kwigisha ishengero, uretse ko benshi bitahura kutariko agiye kugo cy'abapastori kwa arukurera izo tara zitandukanye. Ariko ikimbabaza uyu munsi usanga n'uwitwa umupastori hari abantu ariko aratwara mu buja abakura muri za tara Imana yabashizemo kuko gutahura guke, ugasanga uw'Imana ari yashizeho kugira ngo azobe umudandaza, uw'Imana ari yashizeho kugira ngo azobe umukwaferi, uw'Imana ari yashizeho kugira ngo azobe umurimyi, ariko aramukurayo amuzana ngo aje kuvuga ubutumwa kuri podium kandi atari iby'iwiwe. Simakanye ko hariho nabi Imana yashizeho kugira ngo bavuge ubutumwa, simakanye ko hariho nabi Imana yashizeho kugira ngo baririmbe mu ishengero, uretse yuko ntibica bigarukira ngaho, kuko umuntu agira tara nyinshi umuzenya muri we. Uvuye kuririmba urashobora kuba ufite iyindi tara yo guteka, kugira kuririmba ugende uteke, abantu b'Imana bakunga ibyo kurya bimeze neza, bagira amagara meza. Urashobora kuba kuvuga ubutumwa ugasanga Imana yaguhaye na tara yo kuvura, genda uvure abantu b'Imana bamererwe neza. Urashobora kugira gusenga, Imana yaguhaye tara yo kumenya imodoka, kuko iburaya ndabizi si bose batwara amamodoka, hariho abagirika batwara by'ukuri mugabo n'abandi ubuzima bwabo bwose ashobora kugira iki kuba agendera mu modoka mugabo atarigera yicara kuri vora. Ngaha mu gihugu iwacu turagira turabibona. Rero urumva iyo tuvuze ngo itaranto Imana tubikije no gusenga, no kuririmba, no kuvuga ubutumwa, no gusengera abantu, no kubohora abantu gusa, tukagarukiriza aho, tuba turiko turagabanya ubuzima, turimita abantu ibyiza Imana agize yabashiriye. Murakoze cyane. Hari ikintu rero nagira mbaze, numvise kiguciye mu kanwa, cavuga ati iki kintu ngira ndakibaze. Hari ukuntu Bibiliya ivuga, unyibutse kwa kundi Bibiliya ivuga yuko turi utumana dutonya, hamwe isigura ko yaduhaye ububasha bwo kurema, tutari aba esclave. Nko mu Kinyarwanda bavuga ko tutari imbata, ntituri aba esclave, ntituri abantu bo gukorera abandi, ntituri abaja. Mu Kirundi nabaja, mu Kinyarwanda umenga bakoresha ururimi ntituri imbata. Rero nagomba usigurira ahantu hubu ntuzenya ubuja ni iki?
ubuja mu ijambo rimwe ni we umuntu abaho atakintu na kimwe ashobora kwikorera kubw'umunezero wiwe n'inyungu ziwe, ariko icyo akora cyose akagikora kubw'umunezero w'uwundi muntu n'inyungu z'uwundi muntu kandi atanabinezererewe. Nibwo buja. Turabona abantu benshi arabaja b'abakozi b'Imana bubu, b'abakozi b'Imana bakora ibinyuranye n'intumbero y'Imana. Twumvise ko Imana yaduhaye ama responsabilité yo kubungabunga itongo ryabo, ariko benshi badukura muri rya tongo bavyita ngo ni ivy'isi kugira ngo tube abaja babo. Mbega ivyo abakirisi barabitahura? Murakoze cyane rwose. Yamubwiye icyo nza ku kintu novuga cya fathership tubona kigezweho muri kino gihe. Ururirimbo rwabaye ururirimbo rw'umuntu wese aho usanga mu ishengero umugore avuga dadi, umugabo avuga dadi, inkumi ivuga dadi, umusore avuga dadi. Ni ukuvuga ngo ibyo je nanjye ndabyita ubuja barimo, aho hari abantu bikunda gusumba uko boshaka birenze urugero, ugaca usanga bafashe abakristo babo. Ibyo ndabivuga mvuga abakozi b'Imana nkanje aho bari banyumve ubikora yikosore, ugasanga uri umukozi w'Imana mugabo urubahuka ushira abantu mu buzenya mu buja, aho usanga umugabo muzima atakira ashaka kuba yokora mu rugo rwiwe, mugabo ugasanga ibintu byose ukumva wonezerwa nuko azagira kubikora mu ishengero cyangwa mu nzu iwawe. Ugasanga umugore yategezwa gutunganya iby'urugo, impuzu z'umugabo ntizimesuwe, mugabo yagiye kumesura izadadi. Umunyeshuri yategezwa kugira kwiga akazaronka amanota meza, ugasanga yasivye ku ishure cyangwa ava ku ishure ntunaciye no muhira, yirutse gukora ibyo mu rugo kwa dadi cyangwa ibyo gukora ibyo mu ishengero, kandi atakintu na kimwe yigeze akora mu byo agize ajejwe. Ishengero ni iki? Ishengero ni uwo mutima wawe, ishengero ni uwo mubiri wawe, aho rihera ni mu buzima bw'iwawe. Uzi neza ko utakoze ibyo mu cyumba iwawe uryamamo, ntujye ugira kumbesha ngo urakunda Imana cyane rwose, ngo urayinezere ngo wagiye gukora ibyo mu ishengero cyangwa gukora ibyo kwa pastor cyangwa kwa profete, uri kurashitsa iby'Imana igomba. Rero ubwo ujya benshi baburimo mu buryo nk'ubwo. Hari n'abandi usanga n'ubutunzi bwafashije umuryango abuyora rwose akajyana mu ishengero, ejo ugasanga abana babikanye ku ishure, umwana yarwaye arabura icyo ajya kumuvuzamo, kubera iki? Azi ngo yakoreye Imana ku bwa buja bagize babashizemo mu ishengero. Madame Jo, ego ndabitahura cyane, kuko abakozi b'Imana benshi bafata abakirisi bakabagira abaja babo, kandi Imana yatugize utumana duto turema. Nukuvuga ndashaka kuja mu itongo iwanje nka Madame Jo nk'umukirisi muri rya taranto yama, nkarima za nanasi nyinshi, nkarima ibintu byinshi bishobora gutunga abanyagihugu benshi, kuko ndiko ndabungabunga vya bindi Imana yasezeranira. Kenshi rero hari igihe abantu bavuga ngo ntukore ko umukozi w'Imana, ngo iyo ukoze ku mukozi w'Imana ngo uri kivume. Benshi barakunda kubivuga ngo Imana ishobora kuguhana ngo kubera wavuze intuzenya. Mugabo muri Timoteyo, mbere Timoteyo yakangahe, hamwe bavuga hazoza abantu bishushanyije mu izina rya Yesu, mugabo ngo bazohuvya abantu ngo kandi bazoba bafise icapa kigaragaza imitima yabo ku ruhanga, sindavyibuka neza. Kandi Imana itubwira abo bantu nitubakurikire, kuko iyo abakozi b'Imana bita abakozi b'Imana mugabo bishushanize mu izina rya Yesu kugira bahuvye abantu babakure mu kuba za mana zirema bakabashira mu buja. Mbega ni obligatoire abo bantu tubakurikire? Mugabo narumvise Imana itanga uburenganzira bwo kutakurikira abo bantu. Hari abantu rero baca bavuga rero yuko babakozi b'Imana bari kubazimiza abandi, ngo kubera umukozi w'Imana ngo batinya yuko Imana yohava ibahana, ngo babafukira gahuzo. Nukuvuga babakingire muri ivyo vyaha byo gufata abana b'Imana bakabagira baca. Kandi Imana muri Timoteyo itwemerera neza yuko abo bantu takwiye nuko nabakuri. Rero abantu bazakora twumviriza umukozi w'Imana wese bazokumva afise itera ubwoba nk'iryo,
ikintu cyose ugize ukoze bavuga ngo uravumwe cyangwa uhangaye umukozi w'Imana, ibyo ubaza cyo menya ko umukozi w'Imana atari umukozi w'Imana ari ubyita gusa, uwo ari umukozi w'inda yiwe, kuko bagira iryo terabwoba gusa kugira ngo tugire tubatinye, abana b'Imana bagire babatinye, ntabwo bakora no kuri ya makosa. Hariho na benshi niyo babajije tindone ibiko ntabita ahura n'akarorero timbega amafinance akora gute mu ishengero, ngigiye usanga ikigira cyo byatanzwe abashikama yatanzwe magabo kumva umukozi w'Imana aguma avuga zana. Rero hagira uhaguruka akabaza ikibazo tindakeneye kugira amafinance akora mu ishengero kubera turaremerewe nuko amategeko turatanga buri munsi. Rero batratanga kumubwira ko ryatera bwoba uhangaye umukozi w'Imana urabumwe, ariko uwo muntu nakosa na rimwe aba arimwo, kuko Winifsa muze mu gitabo cya Bigalati igabane cya 5 umurongo wa mbere haravuga ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegengo, ngo nuko muhagarare mushikamye nimukongere kuzingirwa n'ubutwazwa itungu n'ubuja. Urumva ntagenda ko Imana igize dusezerana kugira kuba mu buja, ntabwo Imana igiye ishaka ko tuba mu nozenya mu mubabaro tumwe tugize turemerewe, kuko ubwayo iradukunda kandi ishaka ko tunezerwa, ishaka yuko tubohoka tugira umwidegenzo nyakuri igihe abakozi b'Imana bitwaza pouvoir yabo kugira bafata abakristo babo babashire mu buja. Kandi ikintu gihora kimbabazaga Albert, sinzotinya kubivuga, nzobivuga kuko niyo tarantu Imana yampaye jewe. Kenshi usanga nayo mashengero abagize ishengero ari umuryango, umugore niwe nyene ishengero, umuhungu wiwe mukuru niwe atwara korari, muvyara wiwe niwe aharura amafaranga, abasigaye bose ni basehuzana. None vy'ukuri turiko dukorera Imana? Birateye ubwoba ibyo tubona muri kino gihe, nk'uko bivuze ama-eglise menshi ubu yahindutse amamagaze cyangwa amakioske, aho abita abakozi b'Imana bagenda kugira bahiga amafaranga. Niyo mpamvu usanga baciye abantu mu ruzenya mu buja, kuko nico uvuze n'ukuri kirakomeye, aho ushobora gusanga umugabo ni pasiteri, umugore ni representant legal, umuhungu wiwe ugasanga iwaje no mafinance mu ishengero. Donc ico bagirumba bagerageza kwikingira kugira ngo bikunde, bo bakomeza kugira kubaho neza, mugabo abana b'Imana nabo bakomeza kugira kubaho nabi, biturutse kuba kutamenya. Akarono babwira muze murabe, uzosanga imfuvyi yo mu ishengero muri kino gihe aho munesha amaso, imfuvyi yo mu ishengero yiga mu ishure rya leta mu Burundi, barabizi benshi uwiga mu ishure rya leta bariha amafaranga make cyane abamo. Mugabo ukasanga abana b'abakozi b'Imana bariko biga za internationale, bariko biga za école belge, kandi aho bakura mu rubare muri bya bigira 10 n'amashikanwa. Mugabo imfuvyi iri mu ishengero byatse ko tuyiha 15,000 10,000 ngo ibandanye kwiga kwa shure rya leta nayo ishobora kugira aho yogeza ko nakaro gato yingize nanze. Umukozi w'Imana wese ariko arakora ivyo amenye neza ko atari karakora neza, ariko aragira nzibiza abana b'Imana kandi Imana nzobimubara.